Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abari ngaha ku munsi w'ejo barumvise ibitari bike, ikimimbaye muri kano gatondo kuri uno munsi ugira kabiri nuko numvise abigishije kare bakoze kuvyo nanje mbashaka kuvuga igihe mba ndiko ndigisha nk'uku ndashikiriza ijambo nk'uku, cyane cyane ijambo ry'Imana. Muri bijya bitanu yavuze ati turafise ikibazo, turafise ingorane, atariko naho dufise ingorane tuguma turabagenzi. Haleluya! Aho hantu harakomeye. Nagira ndababwire nta muntu numwe, ejo nabivuze mvuga ku ndongozi, ndavuga nti indongozi ziragira ingorane. Mugabo nagira ndababwire ko bayuragira indongozi nta muntu numwe adafise ikibazo, nta muntu numwe adafise ingorane. Ingorane ntizisa, ntizitangana, zimeze kumwe. Mugabo hamwe navuga nti dutegerezwa no kwihangana, no kuvuga ko mu ngorane igihambaye si ingorane burya, igihambaye ninye n'umuntu yifata iyo yashikiwe n'ingorane. Abantu twifata uburyo butandukanye dushikiwe n'ingorane. Mugabo haba mu rugo haraba ingorane. Ku bakiri bato bo batarubaka, hari abibaza ngo kuja kubaka n'ibindi bintu baba bagiyemwo, mugabo ni ingorane. Erega ubugiye kubana n'uwundi muntu mutarerewe hamwe, mutarerewe mu muryango umwe, kugira rero muhuze bifata umwanya. Ariko uko biri kose niko yatubwiye, muguma muri abagenzi. Haba ingorane zimeze gute, muguma muri abagenzi. Nico rero kigize umuntu, kigize abantu, kuguma muri abagenzi naho haba hari ingorane. Naho haba hari ingorane, nababwiye nti nta habura ingorane. Hagati y'ibihugu n'ibindi hari ingorane, hagati y'imiryango iyi hari ingorane, hagati y'abakora hamwe ku buzi hari ingorane. Ariko igihambaye mugume muri abagenzi naho haba hari ingorane. Haleluya!